Imana yera yo mwijuru yarabigabiye, ifise urubanza rudasanzwe rukomeye. Mana igomba ice mu gihugu, izanywe no kuraba induru. Mana idufashe, induru zibaye ikirenga mw'isi, induru zibaye ikirenga mu gihugu. Mana idufashe, abungere kubungera induru, abarevera kubarevera induru, amamisiyoni ku mamisiyoni induru. Mana idufashe, induru zibaye ikirenga, abapasiteri bakorana n'abadakorana induru, abavuga butumwa bakorana n'abadakorana induru. Mana idutabare cyane, abagabo n'abagore mu induru. Yesu, nico gituma Imana igiriza kura. Mana idutabare, Imana igiriza kuraba, yambwiye ko imisuruge. Yesu, Imana iri n'urugendo, Imana ifise urugendo, gomize kuraba induru. Mana idufashe, induru zibaye nyinshi no mu gihugu naho induru, igitoro ntaco, banyanicubahiro induru, nuko abo bikorana bakamuhemukira. Umva hose iki induru. Mana idutabare, wanyuma rugendo rurarenganye, ruzosiga ibintu ari bisasa. Induru zaheze, abazitera bazoma gihari, kuko intama zayo nyama ziriwe n'abungeri. Imana igiti basubiriza ababungere, ibiko n'abibungira ngaha ku Musama. Muca muzura, igiye kubikora, kubera intama zayo niyo zireka ngo zigume zirira bosanagara. Mana, kuko nibo bamuzanye, arabababaye, munagira bacira urubanza. Inyuma y'urugendo zoheze. Mana idufashe, hari uburake bw'Imana bugira bucisha mu gihugu, hari uburake bw'Imana bugira buca mu gihugu. Abarozi nimwihane. Mana idufashe, abasambanyi nimwihane, kuko haje uburake bw'Imana. Yewe wa mugabo watwaye umugore w'abandi, ihane. Yesu adufashe, Mana idutabare. Nawe wa mugore watwaye umugabo w'abandi, ihane. Nutihana ngwaho uburake bw'Imana, uburake bw'Imana bugira bucisha mu gihugu. Imana igomba ikubure. Mana idufashe, inyuma y'uru rugendo ndiko ndababwira ko Imana rurangiye, ruzotangurana n'umuziro mushasha. Mana ihabwe icyubahiro. Abakozi yahamagaye bazokonga ibikorwa. Imana yambwiye ngo igira ikibashigikiza ibimenyetso n'ibitangaza. Abitahamagaye yabahinze. Abakenyezi mufise abakozi b'Imana bihamagaye, mwitegure gupfaka. Imana itabare. Imana yarabantumye ko abakenyezi b'abavuga butumwa bihamagaye bateja akaga isengero, bateja akaga abo bakorana. Inyuma y'urugendo rw'Imana ntimuzosubira kubabona. Mana idufashe, kuko Imana ifise urubanza. Mana yera yo mwijuru ifise umunsi mukuru. Mana iragahezagirwa. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kuducura. Arakoze, 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 arakoze cyane. Turatsindwa amazina yandi mushima. None rero uranzi, sinari imbere guhagarara imbere y'abantu bawe, bwabo kubw'imbabazi zawe ntabwo urangiriye neza. Mana ishimwe, ngirira ikigongo rero, umpishe, ntacyo noronka mvuga, shiti ngihawe nawe. Amen. Urakoze kuza,
n'aba bantu baje shengero ryaje kandi bagomba kukumva nk'uko umaze kuvuga ko umuntu akwiye kwihana. Mana ishimwe, urakoze rero, bisigaye umuriro wawe n'utongora ibitakuvako byose. Urabizi abana b'Imana bakoranye na Satani ashaka bakorana nawe. Ibisamaza ntumenye iyo bivuye, ibicanke biriya, ariko papa uyu mwanya twagomba tuwuhewewe. Iby'abadayimoni byose, iby'ikuzimu byose bifatwe mpiri mu izina rya Yesu. Abadayimoni baratonda ku mazamu ngo barakurakuranwa, ubundi yatubwira ngo no mu kirere umunsi ku munsi hatonda abadayimoni 5, 4 barabamba ikintu kimeze nk'ihema ijuru ryose. Umwe agafata umutwe hariya, undi agafata umutwe hariya, undi agafata umutwe hariya. Kishefu cyabyo kiba gifise imitsi bashakira hejuru kigatota gaca kibambira ngo kugira ngo amasengesho yabera ntaduke. Watubwiye ngo nama isengesho rishika mu ijuru, baryakoze igikorwa. Isengesho ry'umuntu yejejwe ataco bipfa n'Imana. Yasenze ngo ni kujya ku mwana, yasenze ni kujya ku musoko mu kirere. Mana ishimwe, mu kirere tumanije umuriro kugira ngo abadayimoni bo mu kirere bakubitwe kwa jina la Yesu. Mbwirumbi zose zihure n'isanganya, bisigaye Imana ivugane n'abantu bayo. Turizeye ko korana natwe ni mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. Uramaboko turamukanye n'amahoro shingiro. Mani bahezagire. Ntabwo turamahoro, turashima Imana yo mu ijuru twiyumviriye neza. Kuba turiho n'ubuntu bw'Imana. Hanyuma turashimiye n'ababyeyi batwiyumviriye ko bagadusaba mu nama, nuko muri santere Nyakarambo no muri Simoni, kubera Imana yabyemeye n'inama ikirabyemera. Mbega Imana ibaduhere umugisha. Yego Imana irakoze cyane. Namwe turabashimiye bikaze mwaduhaye. Mumaze iminsi mutwaje ntimurambirwa no kurambirwa. Bagomba dusubire tubipfurize namwe kuzohabwa ikaze mu bwami kwa Data atanumavuyemo. Murabyakiriye? Izoturuka kuko nanjye nzoyihabwa. Imana irakoze rero. Bamvuze izina nitwa Nahimera Tarasisi, no munsi ntabirebire dukorana n'umwanya. Bya bindi navuga kuva ku wa gatanu sinabisubiramo. Narababwiye ko umuhamagaro w'iwanjye nagoye Imana cyane, kandi hava kunyica kenshi, mugabo kubw'imbabazi zayo yase ko mfadaraza kumusama yaranyumanye. Iragahezagirwa bimaze kumpamagara, maze kwa mu bwa mbere yaciye urutoki. Ndi mu modoka turi kumwe n'abantu buzuye imodoka, mugabo ni jewe yaciye urutoki n'umwe. Mu nyuma sinavyemera, aho nari nk'umusore w'imyaka 18, sinamenye biva niyo bija, rero nkavyanga. Bwa kabiri maze kugira mariage, oya ntaragira mariage, utagira mariage narababwiye ko bace badushira mu gashi na Nyamwigeme. Vya mariage babirasigiye, wewe ntiyamenye icyazira kumbe yaziracerewe. Nuko mu nyuma ndahava ndemera, mugabo nemera ndiko ndageza Imana. Maze kuvuga ngo ngira ndakugeze, nawe nyene ikindi gihe sinagira ndakugeze. Kijana wa mukenyezi twe tumaze kubana imyaka 3, kiramujana arapfa turahamba. Yitana n'umwana arapfa aragenda, nawe nyine sinemera. Nuko byabaye birebire, narababwiye byinshi, reka ngezaho.
Imana rero irakoze, tugomba tuvugana kanyuma. Yesu yampaye amajambo, kandi n'amajambo yampaye umwaka wese natwe kuyazira kabiri simba nkiriho, kuko nari nayatinye. Hari ibintu bigoye muri iyi minsi, ariko kandi hakwicwa n'Imana. Reka n'abantu ntibazumvise bagenzi upfakize. Yesu ni mwiza. Maze guhabwa ayo majambo, nakoresheje intambara yo kurwana n'Imana, ahubwo nkanondera ayandi majambo apinga ay'Imana ngiye. Mugabo nayo ijambo ry'Imana nyine nuko. Hanyuma Roma nariko ndabwira ishengero nibutse ubuvugishwa bw'isi bumaze imyaka bwaciye mu Burundi. Hari n'ubundi bwari buherutse guca mu Gakwere. Imana ivuga ngo imbere hari ikiza, hari inzara, hari ingota. Ndabwira ishengero nti nimuze tubambire bagamutangire. Ikiza n'ikiza. Ncandondera amajambo umenga araza kugondoroza Imana. Ishengero ryandisomera amajambo ninayateguye. Namaze iminsi nzunguruka ku mashuri akukira ku bubwiza. Hanyuma ndategura amasengesho kwirirwa imbere y'Imana ubwiza bwose. Ndiko ndababwira nti tubambire turabe ko Imana yo kwigarura. Ndabasomera amajambo y'Imana avuga kuri Ninewe. Imana yari yamara ubwayo yarikuye mu kanwa Yona amaze kwemera. Iravuga ngo Yona agenda tuvugisha ngo asibisi 40 n'amajoro 40 Ninewe agafunguka. Siko yari yavuze none. Mugabo bihanye bakambara amagunira, Imana ntiyaciye yigarura. Niko nabwira isengero rero, Imana yigaruye Ninewe nimuze tubambire. Mugabo muko tubambira rero, umuntu wese abanza yihane neza ibyaha vyiwe, duce twikorera ibyaha by'abarundi. Ngira ngo Imana yabonye ko vyotukunda tutobishobora. Nuko aho turabambira, ndabasomera amajambo y'Imana ndababwira nti kindi gihe yavuze kuri Hezekiya agwaye, Imana ituma Yesaya ngo genda ubwire Hezekiya atunganye ibyo mu rugo rwiwe, uko agwaye atazokira agomba apfe. Mugabo Hezekiya amaze guhindukiza amaso ku rusika agasenga Imana, ayibwiye ngo Mana yibuka ko ari ibyo nagukoreye, wibuke ko ari ibindi nari bije gukora. None Imana ntiyaciye yigarura. Iki turamutuma Yesaya mugende mubwire ko ku myaka yawe irongeye ku imyaka 15. Mbwira isengero none si Imana ariko nogenda babwira ijambo y'Imana ari hariya muri Yeremiya avuga ku mubunzi. Tumanutse hepfo mirongo yo hepfo hari imirongo ivuga ngo igihe kimwe no kuvuga ku gihanga no kuzorisambura no kuzorisangangura, maze iryo hanga navuze ko yohindukira bakihana no kwigarura. Cyangwa mvuga ayo majambo simenye ko ndiko ndapinga Imana. Haheze iminsi nzabona Imana iri umuntu ntarabona na rimwe. Yoba nari bwamubone na rimwe, sinari kuvuga amajambo ngira mvuge. Acaraza ngo narinda basati ijambo nayasanze nje gutekera ngira ngende ikiremba mu nama. Niziko nihutamuga none urazikoresha umwanya ndagerageza gukoresha Imana. Twinjira mu ntebe na turicara, arambwira ati jewe nariko ndasenga Imana. Yaryambere kumubona n'ukuri sinibwa mu kujijisha. Arambwira ngo jewe nariko nisengera nishuza Imana ibyo nabwiye, nishuza Imana amasezerano, ngo ngiriko nishuza Imana yashaka cyangoreka ndakwiye kimwereka inzira zibiri. Inzira amasengesho acamwo nuko iyo dusenze n'inzira Imana izanana ije kwishura amasengesho cyangwa gushitsa amasezerano. Ikimwereka mu nzira nuko izanana ije gushitsa amasezerano kwishura ikiraho yamuntu ije karakora. Abona yose mu nzira y'abandi, nzira y'Imana izanana munayigiye mu bisuka
nayihereye kunama ndayirima ndima njamatuta ugira ngo ndiyo gayica ndima ngenda hariya nazangeze ntariya nayirimaguye uramubona uriya ndamubona kandi ntamumenye ugenda mu nzira kandi akihari mu nzira sindamucako. Amen. Umugabe cyo ngira mbanze ndamukure mu nzira banze ndamwiyegereze mbone gushitsa kwivyo ngomba nshitse nabigabiye kandi birihuse. Ati tora aya majambo yandika ku karatasi, tora aya majambo umushinge aharire ko ntayamuhaye kandi atamaze kuyavuga ahantu. Anzaniye agapapuro nakabonye nabuze kuri simparira yarayampaye izibiri mu mwaka uheze naravuze mu rubindi musoni ya mugabo kandi atende hagakira aho nyine ntangura kwirondera iby'iwanje. Ati rero yavuze mugabo agira gukure mu nzira hari ibiri yabwiye nto kugira ngaho kuko umwanya wayo urageze. Ize hari ndahumura mu nzira reka mbe mu nzira y'abahandi nari nakwirwa aranjana narahezejwe ndamukore nabanza ndekenda mukorere mwana nishimwe. Hanyuma rero uwo munsi tuca turasezerana ngenda ikiremba mu nama. Kuwa gatandatu ninjiye mu rusengero Imana ikibwira ibintu kirambwira ngo nagomba ndakumenyeshe kwa urugendo rw'abavugishwa ngira ntware ngira n'abavugishwa bagende bavugishwe ubwisi yanga isi kibiki aho muzi ko muranawe abatantahura zizi na Yesu ari ibintu atazaradomako. Imana idufashe. Narariza amosozi nibutse n'ibyo namuriye ndamwata rero ngoma nza kubivuga uzocuza rero nukuri sizopfa ituma ntazopfa n'inyuma y'ibihe ngira ndababwire nzondahari aricyo nzomara. Mana nihabwe icyubahiro ncadushiza ubwoba bwinshi no kubimuma wezi kurahaca ntarabivuga ngira kabiri kurahaca nyandatekera mvuye mugakwende ngiye muhira ndasanga umugabo ahamaze amasaha 3 sinaritegereye we ngize kaze nanjye ndashitse ayizuzi n'amakuru rero Imana yantumye yambwiye ngo wasubiriye ibyo wasubiriye ntabyo nzi ushabye ko wasubiriye kuri izo subira rero ngwenge zinzira ziri nawe nyene nukuri nibazi nanyi uwo yambwiye ubwa mbere n'uwo nta kuko nibana nta nuko bazi nanyi ije ndatangara yanyeretse inzira zibiri anyereka inzira Imana izanana ije gukora igihumbi bitangaza mu bantu no gushitsa bwamenyereka yindi nzira igira kabiri yaciye mu mwungere wa mbere w'ikirere. Imana rero irambwira ngo ko yasubiriye ngira namucishe muri iyi nzira umwungere w'ikiremba yaciyemo tinakare bari bakundanye bati kuko naciye mbona muri ya nzira y'Imana aho yibisiye ahubwo naciye ngenda ngize gutya. Imana iramubaza none iyo abavyeyi bagiye nko gutembera bagaca bataha hanyuma abana bagaca baza bagira bakwenuka babaza kugira gute umuyambi none ubona biragire ndiko ndagenda kugura na Yesu nyamuna nukurinda kwinginze tumujane nzogenda ndamubwire ndamugobere ngira ndazovyemera. Yesu ni mwiza. Tena ugati nukuri nari nasubire kandi uwo munsi ninasubire kubabwira erega biragoye hari ibihe bitoroshe nuko
mubona mubwira nti nta kundi reka nemeye rero. Aha namwebwe niyo majambo nabazaniye nayo ijoro ryanyumanye. Imana iragaheza jigwa yampora ngo siko ndayivugira urugendo rwayo. Hari urugendo ifise, hari umunsi mukuru ifise. Ikibituma reka dusome mu gitabo c'Itanguriro, Tanguriro igice ca 18. Imana idufashe. Tanguriro igice ca 18 turasoma duhereye ku murongo wa 16. Itanguriro ntihagoye. Igice ca 18 dusome duhereye ku murongo wa 16. Ariyo majambo yazazaniye ku gapapuro kandi yari yarayampaye Imana narayigisha aho hantu. Ndavuga ati sinariye n'ukuri. Dusome ku mutwe w'amajambo avuga ngo Aburahamu asabira nde Sodomu. Abo bagabo barahaguruka baragenda batumbereye Sodomu. Aburahamu abaja inyuma arabaherekeza, maze Uhoraho arivuganya ati mbega Aburahamu nomuhisha ico ngira nkore, kandi ari we azohinduka ihanga rinini rikomeye, amahanga yose yo mw'isi akazoherwa umugisha muri we, kuko ari we nahisemwo kugira ngo aze yihanize abana biwe n'ab'inzu yiwe bazokwaruka hanyuma, ngo bakomeze inzira yanje, bakore ibiroranye n'ibigororotse, kugira ngo bakore ibiroranye n'ibigororotse, kugira ngo jewe Uhoraho shite kuri Aburahamu ivyo nagize gute, namuvuze ko. Urabona ku 20. Maze Uhoraho aravuga ati induru ziri Sodomu ni Gomora ko ari nyinshi, kandi ibyaha byaho bikaba byabaye ikirenga. Ndagize gute? Ndamanutse ndabe yuko bakora rwose, ndabe yuko bakora ibihwanye rwose nuko induru zaho zanshikiye, kandi namba atariko biringire gute ndabimenye. Igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya. Haleluya. Igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 26. Dusome murongo wa 20 n'uwa 21. Yesaya igice ca 26 dusome umurongo wa 20 n'uwa 21. Turasoma mu izina rya Yesu. Wa bwoko bwanje ngwino winjire mu nzu yawe, wiyugarane ube urihishije akanya gato, gushitsa aho ubusangashirwe buzoshirira. Uhoraho ariko araviwe, azanywe no guhanira ababa mw'isi kugabitanya kwabo. Ivu izogaragaza ibitenga by'amaraso yaviriye kuri byo, kandi ntirizoba rigitwikiriye abishwe bo muri byo. Imana idufashe. Usome mu gitabo cyo Kuvayo, tugomba tuyafatire hamwe. Imana irakoze. Kuvayo igice c'9. Yesu mushimwe. Haleluya. Kuvayo igice c'9 tugomba dusome umurongo wa 18 n'uwa 19.
tadusimba ku murongo wa 24 igice cy'icenda dusome umurongo wa 18. turasoma mu izina rya Yesu. avuga ngo utiraba ejo nka bugingo azosegenyura urubura rw'icyago rutigeze kuboneka muri Egiputa uhereye igihe yitiwe izina ukageza n'ubu. enda none tuma gucuza inka zawe n'ibitungwa n'ibyo ufise byose biri ku gahinga, kuko urubura ruzonyukura umuntu wese cyangwa igitunzwe cyose bizosangwa ku gahinga bitugamye bizogira gute? Bizopfa. murongo wa 24 nuko hagwa urubura rurabagiza mu muriro rw'icyago rutigeze kuboneka mu gihugu cyose cya Egiputa uhereye igihe hatanguriye kuba ihanga. mu gihugu cyose cya Egiputa urwo rubura rwica icyari ku gahinga cyose, ari umuntu, ari igitunzwe, ari igikoko, kandi rwica n'icyameze cyose ku gahinga, ruvuna n'ibiti byose. mu gihugu cy'i Gosheni honyine niho rutaguye aho Abisirayeli baba. Imana nishimye. kwihana ni kare, kwihana ni kare, nagira ndababurire kwihana ni kare. ntawe uja kurima abandi bakototse, nagira ndababurire kwihana ni kare. kwihana ni kare, nagira ndababurire kwihana ni kare. ntawe uja kurima abandi bakototse, nagira ndababurire kwihana ni kare. kwihana ni kare, kwihana ni kare, nagira ndababurire kwihana ni kare. yo ntawe uja kurima abandi bakototse, nagira ndababurire kwihana ni kare. yo kwihana ni kare, kwihana ni kare, nagira ndababurire kwihana ni kare. ntawe uja kurima abandi bagodotse, nagira ndababurire kwihana ni kare. kwihana ni kare, kwihana ni kare, nagira ndababurire kwihana ni kare. yo ntawe uja kurima abandi bagodotse, nagira ndababurire kwihana ni kare. kwihana ni kare, kwihana ni kare, nagira ndababurire kwihana ni kare. ntawe uja kurima abandi bagodotse, nagira ndababurire kwihana ni kare. kwihana ni kare, yo kwihana ni kare, nagira ndababurire kwihana ni kare. yo ntawe uja kurima abandi bagodotse, nagira ndababurire kwihana ni kare. Imana irakoze cyane. muranyumva inyuma? mbe Satani yihoye ubusa, ariko Imana nigarukane inuze muyaga nkuba nuze. murabisavye kugira ngo munyumve neza, ntihagire umuntu azohava yitwaza ngo sinavyumvise. Imana irakoze cyane.
n'amajambo rero tubonye ingene mw'itanguriro ryo twatanguriye twabonye ingene Aburahamu yasabiye Sodomu. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero ngo hari abagabo bari baciye aho kwa Aburahamu, mu nyuma arabaherekeza. Mugabo twabonye ngo Uhoraho arivuganya ari mu ijuru, mbega Aburahamu nomuhisha icyo ngiye gukora, kandi ari we azoba ihanga rikomeye, amahanga yose n'amoko yo mu isi byose bikazohererwa umugisha kuri we. Imana iravuga ngo sinohisha umusavyi wanje icyo ngiye gukora. Imana idufashe. Twasomye rero nuko Imana iramwibira akabanga. Murongo wa 20 twabonye ngo maze Uhoraho niko ka kabanga yamwibiye, aravuga ngo induru ziri Sodomu ni Gomora ko zingana gute? Tujane ko zingana gute? Ko ari nyinshi, kandi ibyaha byaho bikaba bibaye ikirenga. Avuga ngo ndamanutse ndabe ko bakora rwose bihwanye n'uko induru zaho zanshikiriye, kandi naba atariko biri ngira gute? Ndabimenye. N'iri jambo nazwe kuzira kuko nari nase kuvuga ivy'urugendo rwiwe. N'aya majambo bakundwa, Imana yera yo mw'ijuru yarabigabiye, ifise urubanza rudasanzwe rukomeye. Mana igomba ice mu gihugu izanywe no kuraba induru. Mana idufashe. Induru zibaye ikirenga mu isi, induru zibaye ikirenga mu gihugu. Mana idufashe. Abungere kubungera induru, abarevera kubarevera induru, amamisiyoni ku mamisiyoni induru. Mana idufashe. Induru zibaye ikirenga, abapasiteri bakorana n'abadakorana induru, abavuga butumwa bakorana n'abadakorana induru. Mana idutabare cyane. Abagabo n'abagore mu induru. Yesu, nico gituma Imana igiriza kura. Mana idutabare. Imana igiriza kuraba. Yambwiye ko ibisuruke. Yesu, Imana iri n'urugendo. Imana ifise urugendo gomize kuraba induru. Imana idufashe. Induru zibaye nyinshi no mu gihugu naho induru. Gitoro ntaco banyana icubahiro induru, nuko abo bikorana akamuhemukira. Umva hose iki induru. Mana idutabare. Mana yarambwiye ngo none nka wewe ari wewe mukuru w'umuryango, abo bose bakoma induru ari ubajejwe. Mana idufashe. Icimpa akarorero, irambwira ngo nk'umuryango muhira, umugabo n'umugore bavyaye abana 10 canke 6, boba bari mu gikoni bariko bararondera, bose ariyo bari, bamwe bariko koza amasahani, bandi bariko bariyotera gusa atangorane. Mugabo papa n'umudamu we bibereye muri saro bariko barayaga, bakaza bumva mu gikoni induru. Babana bose uko ari 10, mama papa mama nazinguratimba, woreka kuza kuraba abana ico babaye. Mana idufashe. Imana rero iri kumva induru. Induru ngiki kintu kigira kiyizane, kandi nta muhana izorenga. Umuhana wose yambwiye ngo izowucako yumviriza induru. Mana idutabare. Induru zirabaye ikirenga.
Mwisengero bariko barakoma induru, bamwe bariwe n'abakozi b'Imana batahamagawe. Isengero ririko rirarira kubw'abakozi bihamagaye bariko bararondera inyungu. None nka wewe bireka wewe, Imana idufashe. Naya maca induru nico kigira gituma Imana ica mu gihugu. Imana idufashe, Imana igira ica mu gihugu iza kumviriza induru. Yesu we, ubu hageze abakozi ku bakozi bahana isumu. Pasiteri agategura uburozi bwo kwica pasitori mugenzi wiwe, mwarimu agategura isumu yo kwica mwarimu mugenzi wiwe, cyangwa agahera agatanga impera kugira ngo baze kumwica. Imana idutabara. Abandi bakamubeshera kugira ngo bamuhagarike, kagateka kamuveko. Mu minsi heze, mu mwaka uheze, hari mu kwindwi, niho nari mw'ishengero, nari nyahantu bitwa Inyenkware, numva bari abanyeshuri bariko bararirimba, nza numva amajwi ya pasiteri bariko bararira. Mu matwi y'impwemu numva pasiteri bariko bararira, nza numva ijwi rimwe ndaritahuye, nja ndarira na jewe. Imana irambwira ngo n'abapasiteri bariko bararizwa n'abagenzi babo, kubera abo bagenzi babo nuko bariko barabarega bababeshera ivyo batakoze, kugira ngo amuceko yironkere icubahiro cyo kudaheza umugabo amaze kwica umugenzi. Imana idufashe. Nararize ndagira umubabaro ukomeye. Imana idutabare cyane. Ico gituma Imana yambwiye kubera izo nduru iraje kumviriza, kandi mu kwizobice nagomba ndabamenyesha ko ibintu byose bizobanza guhagarara. Imana idutabare. Yampaye akarorero, muzorabe nyene icubahiro umukuru w'igihugu iyo afise urugendo ava i Bujumbura kumva agiye nko mu Rutana, imiduga yose irahagarara, amamoto yose arahagarara, kugeza urwo rugendo rw'umukuru w'igihugu imodoka zose zimukurikiye zibanza zirengana. Naho ziba zirengana nyine ntashobora guca bugura, haraca iminota itari mikeya kugira ngo amabarabara abone guhita. Imurabibona? Kindi gihe twari Bujumbura, hanyuma umukuru w'igihugu yari afise urugendo rwo kuza mu ntara ya Rutana, yarikira intara ya Rutana. Ubu zari burunga twese baba abandi bakaba ubu ni burunga hari iwacu. Nuko twari tuzi ngo tuzinduka dutaha baca barugara wo kuri inyuma y'iminota nka 30 yarenganye. Gusa tubona rero nabyo gushikira rero urwo rugendo rwiwe nagomba kubamenyesha ko ibintu byose bizohagarara. Imana ishimwe. Tubona ngaha twari kwibarabara kandi ari mu gisagara, hari unabonye hari igisagara, tubona ingorofa iri hafi. Reka ndabasabe mwitegereze ingoro nimwe mwayubatse murayizi, mwiraba mwayibonye, mugiye kuzoyikumbura. Hazoca igihe muyikumbuye. Aba bakozi murababona, mubarabe mwese ndabagoye muhaguruke babitegereze kandi mwegere ngaho imbere. Haleluya. Urakoze Mana. Murababona? Imana ibaheza yisubire kwicara, murakoze cyane. Hagiye guca umwanya muzobakumbura. Imana idufashe. Muzobakumbura kuko muri urwo rugendo nta ruja n'uruza ruzoba ruhari. Imana izoba ifise umunsi mukuru yonyene gusa.
Imana nigomba idukorere mu ngata akanya gatoya, igomba yubike igihe kimwe yubura ikindi. Nariko nasenga Imana nkuko nyene ariko navuga, ndiko nabwira Imana ko yatugirira neza. Yambwiye ngo hari ibidahinduka, hari ibintu bitabaye n'ibindi bituba. Imana idufashe. Urugendo rero rwo guheraheza nuko iki gihe turimo saa 9 tugomba dutangurane n'isaa 11. Uwanya urwo rugendo rurarenganye ruzosiga ibintu ari bisasa, induru zaheze, abazitewe batoma gihari, kuko intama zayo nyama ziriwe n'abungere. Imana igira basubiriza ababungere ibiko nabibungira ngaha ku Musama, muca muzura igiye kubikora kubera intama zayo niyo zireka ngo zigume zirira bosanagara. Imana kuko nibo bamuzanye, arabababaye, munagira bacira urubanza inyuma y'urugendo zoriheze. Imana idufashe. Imana nishimye, nimugaruke iragaheza niyo Mana. Ngomvira vuga mu ijwi rimenyekana, mu rurimi rumenyekana cyangwa utamenyekana. Imana ni nziza, ukuvuga ibintu byose biba bihagaze, niyo izoba iri ku rugamba, iri ku munsi mukuru. Imana nishimye. Aha rero ko mumbona meze nk'umuntu ari ku gahinga, twabonye hariya mu gitabo cyo kuvayo ingene nuko Mose yabwiye Farawo, aramubwira ngo urubura rugiye gusegenyuka. Imana igiye kurekura urubura rwayo kandi ruzokwica umuntu azosangwa hanze, n'ikintu kizoba kiri hanze kizogira gute? Kizopfa. Imana idutabara. Yariko arasabira ngo ibiri hanze byose nibyinjire. Twasomye mu gitabo cyo kuvugishwa n'Imana Yesaya ngo wa bwoko bwanjye ngwino winjire mu nzu yawe, urihishije wiyugana urindira akanya gatoya, gushika usangashigwe bwiwe buzoshirira. Nagomba nabitangaza kugira habona. Imana ishimwe. Hari uburake bw'Imana bugira bucisha mu gihugu, hari uburake bw'Imana bugira buca mu gihugu. Abarozi nimwihane, Imana idufashe. Abasambanyi nimwihane, kuko haje uburake bw'Imana. Yewe wa mugabo watwaye umugore w'abandi, ihane. Yesu adufashe. Imana idutabare. Nawe wa mugore watwaye umugabo w'abandi, ihane. Nutihana ngwaho uburake bw'Imana. Uburake bw'Imana bugira bucishwa mu gihugu. Imana igomba ikubure. Imana idufashe. Inyuma y'uru rugendo ndiko ndababwira ko Imana rurangiye ruzotangurana n'umuvyuro mushasha. Imana ihabwe icyubahiro. Abakozi yahamagaye bazokonga ibikorwa. Imana yambwiye ngo igira ikibashigikiza ibimenyetso n'ibitangaza. Abitahamagaye yabahinze. Abakenyezi mufise abakozi b'Imana bihamagaye, mwitegure gupfaka. Imana itabare.
Imana idufashe cyane. Nukuri Imana yarabantumye ko abakenyezi b'abavuga butumwa bihamagaye bateje akaga isengero, bateje akaga abo bakorana. Inyuma y'urugendo rw'Imana ntimuzosubira kubabona. Imana idufashe, kuko Imana ifise urubanza. Imana yarayo mu ijuru ifise umunsi mukuru. Imana iragahezagirwa. None rero meze nk'umuntu ari ku gahinga, ndiko ndabwira abantu bave hanze, bave mu rwasiro binjire. Imana idufashe, Imana idutabare. Abantu muri ku gahinga nimwinjire. Nagomba ndabe ko nosiga atanumwe ari hanze. Imana idufashe, kuko haje ibihe bigoye. Haje uburake bw'Imana. Imana idutabare cyane. N'aya majambo Imana yampaye nase kuyazira inshuro zibiri zose, nase kumuvugira urubanza. Ayo nayavuze ndamenya ko mu ijuru barazirira ko akantu. Imana ntihabwe icyubahiro. N'iri jambo rero mwabakenyezi mwe, ngomba mbwira abakenyezi base kwihana neza, bahanze abagabo babo. Ugasanga umugabo yitwa umugabo mu rugo, umugabo umukenyezi yaramuhanze, akamuhanga kugeza aho umugabo yamana umutwaro, yamana intuntu. Muri uru rugendo rw'Imana nutihana, Imana yavuze ngo uwo mukenyezi izomukuraho uwo mugabo ikimuha uwundi mugore wo kumwiyura, azorinda yitahira umutima w'Imana yawutwitse. Imana idutabare. No ku bagabo nuko hari abagabo usanga bahanze abagore babo. Imana idufashe, nabo nyene nuko ivyo bivuze nabo niko bizoba. Ariko Imana yabantumye ko, Imana ishimwe. Ego kabisa, Imana yabantumye ko mwihane. Imana yakoze ijambo ry'Imana ry'ukuri ryumvise ko tugire gute wihane. Imana reka ndabivugire hejuru, n'abarengana mw'ibarabara bavyumve, reka nsemerere mu mihana bavyumve. Ihane. Imana ishimwe. Ihane, kuko uburake bw'Imana, uburake bw'Imana bugira buce mu gihugu. Ngwaho inkoni, inkoni y'Imana igira ikubite. Imana idufashe. Inkoni y'Imana ngiyo, mwokwemera mwokwinjira, kwihana ni kare. Imana idutabare. N'aya majambo nuzohava ugomba kwihana umwanya waheze, nuzohava ugomba kwinjira urugi rwugawe. Imana idutabare. Niko byari bimeze mu gihe umwuzure utari bwabeho. Imana yabwiye Nowa kubaza ubwato. Nowa bubaza wenyine imyaka 120, arabuheza. Abuhejeje, Imana itanga iyinga ryose ry'imbabazi kugira ngo abantu binjire. Nowa arabwira abantu binjire, baranga kwinjira. Nowa akavuga abataha, mugabo ukazibona inka iragiye kwinjira, igikoko naye ubwato ukazibona intama naye ubwato. Sinzi ibyo ngomba ngine byavuga, ugatubona inuma kunye zavuga, inuma ziragiza zirinzi. Mugabo abantu, yemwe abantu baranga kwinjira. Babonye imvura itanguye kugwa, umunsi wa mbere ntiyaca iminsi 7 imvura idaca,
batanga batigira ngo bakaba byari abantu bayavuga bya nivyo bibaye. Nta gakiza kari inyuma y'urupfu. Kwihana n'iryari ni kare. Reka ndangize ndababwiye umwana ifasi ko bizohora. Uwo mwana yari afise abavyeyi bose, mugabo yari kigaba. Nyina wiwe akabwira siko bizohora, we siko bizohora. Genda mwana anje, genda uze kumvomera amazi tuzongera ibyo kurya. We nturera kuyakabura. Siko bizagenda gukina agapira. Mwana anje siko bizohora. Basi sharu ndagiye kuvoma. Sigara cyana gacanwa rero usange wasize kwinaga. Biragusha gaca yigira mu mihana gaca yigira. Yewe ubirode utayongera biragusha. Kindi gihe rero nyina wiwe nyina siko bizohora aragwara. Amaze kugwara bitagikunda kwava ku musego. Siko bizohora. Indasha abuze kuvuma utuzi. Turabe ko umorondera ko kurya so wawe aze kuronka uko afungura. Irabasha n'akazi kawe. Nyina wasiko bizohora arahava yitavye Imana. Yitavye Imana siko bizohora sigarana na se wiwe. Se wiwe rero arahava carondera uwundi mukenyezi. Kuri siko bizohora yitwa nde? Mukase. Mukase rero wasiko bizohora ntiyarategetse siko bizohora. Mukase rero abwiye siko bizohora, siko bizohora. Genda kuvoma amazi, urakatuka kuvoma amazi. We niwo yavoma. Bagatabiruka bakiruka akamufata akamukwega amatwi, akakwega amatwi akakubita amakofi. Siko bizohora kuratamenyereye kuvoma. Gatatora kakaduma kagenda rera agiye kuvoma. Atiteyo abandi bavoma mbeza mwisoko arugura atavoma ibiro ayo bahuriye. Atiyongera kayazana. Mukase basiko bizohora kuraba amazi azanye azanye ibirohe. Atongera akamufata amarwa agakwega agakubita. Siko bizohora intimba iramwica. Aravuga ati mama namugabiye imyaka myinshi, nta munsi yigeze kunkorera ibintu nk'ibi. Ahengera intimba iri mu kumwica. Kera bahamba hafi y'umuhira. Bacaragenda Mukase ari ngaho, Simba ari ngaho. Caragenda kuri ya mva ya nyina wiwe. Aritembagaza ngoma mama byukuntume. Byari bigikunda. Nta gakiza kari inyuma y'urupfu. Imana idufashe. Kwihana ni kare. Imana idutabare. Kwihana ni kare. Ucumbirijwe. Ntawuzi neza ko urugendo rw'Imana rutotanga. Ariko Imana ishimwe ko ndabivuze, ko nayiteguriye akayira. Nahanyu rero ho kwinjira. Naya majambo yose mukayakira Yesu abahezagire. Icyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Kubari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu abahezagire. Ijwi ry'usemerera.